abakozi bashika ku 500 bakoreye societe y'abashinwa yariko yubaka urugomero rw'umuyagankuba wo ku Ruzibazi mu rugomero kandi ubuye rwaheze. Abo bakozi rero ngo ntibagira ayo bacira n'ayo bamira kuko ngo baheraniwe amafaranga arenga ku miliyaradi mu mafaranga y'amarundi. Muti none mbega ivyo byagenze gute kugira ngo babe baheraniwe amahera angana uko? Muti none bigiye kugenda gute kugira baronke amafaranga narirya iyo societe yahejeje akazi ishobora kwitahira? Kuri byose rero reka twumvirize umushingwa manza wabo Maître Fabiano Ndikumana mu kiganiro yahaye amenyesha makuru. Ni kibazo kiri hagati ya societe ishirahamwe ryitwa Sinohydro y'abashinwa ryubatse baraje Ruzibazi, baraje ifise akamaro kanini ku gihugu. Uno musi bakaba bariko baraheraheza ibikorwa bashobora kugara. Iryo shirahamwe rero uno musi rirafitaniye ikibazo n'abakozi ryabakoresheje ridakurikiza amategeko atekanijwe mu gihugu, ryabakoresheje imyaka 4 nk'abajurnaliye bakora iminsi 7 ku ndwi, harimo samedi dimanche, bakora amasaha arenze kuva saa moya gushika 11:30 canke bakarenza gushika saa 2. Ibikorwa byabaye vyinshi. Twebwe tukagira tuti ni mashini iraruha. Hariho amategeko mu gihugu Code du Travail itekanya amasaha y'akazi ku munsi, hariho amategeko mpuzamakungu n'aya mategeko y'akazi dufise yabayeho yisunza amategeko mpuzamakungu. Amasaha ku munsi y'akazi n'amasaha 8. Kiretse niko bizwi, kiretse ibice bimwe bimwe vy'akazi nk'abagirizamu nk'abashoferi hashobora kuba exception bakarenza amasaha, naho nyene arafise urugero garukira nko ku masaha 10 ko baharura ko tariko arakora akazi gasaba kamuruhisha umutwe n'ibikorwa cyane. Rero abakozi bakoze muri ubwo buryo ntibigeze baronka akaruhuko na kamwe k'ukwezi, ntibigeze bakotirizwa urufaranga na rumwe muri INSS. Ubu mukaba mwumva ko bagira batahe. Abakozi rero bahavuye bitura ubwa mbere barondera iyo bitura kugira batunganirizwe. Murabizi ubwa mbere wo yitura umukozi yitura umukoresha, nta cavuyemwo, arababwira ko agiye kubirabira mugabe gaca biguma. Barahava baritura indongozi mu ntara, l'autorité provinciale, gouverneur, arababwira ko agiye kubikurikirana ariko ntaho byageze. Barahava rero bariga inzira zo kwitura ubutungane, niho badushikira kugira tubafashe. Bifuza ko dossier tuyitwara muri sentare ubwo nyene, muga turahava turababwira tuti dossier nk'iyi y'abakozi bose nico bita matati y'ikivunga, conflit professionnel et collectif, arafise izindi nzira camwo. Inzira camwo ni biganiro no mukoresha bikarenza imisi 2, bishobotse ko mwumvikana bikaba biheze, hanyuma bidakunze bikabandanya imbere y'ubugenduzi bw'akazi. Niko byahavuye bica bigenda hagati y'abakozi n'umukoresha. Ntibyakunze, baca baritura ubugenduzi bw'akazi i Bujumbura, burabumviriza ariko nta mwumvikano wavuyeyo. Amatati arahava atera imbere, aja imbere y'umushikiranganje, ashiraho ico bita mu gifaransa conseil d'arbitrage. Conseil d'arbitrage ni urwego ruba rugizwe n'abaserukira abakozi hejuru baba batanzwe n'amashirahamwe y'amasendika nka Kosibu na AEB aserukira abakoresha na leta. Ico gihe imbere ya conseil d'arbitrage havuye rero havamwe ingingo, kandi bose bashimye, baba abakozi babo mukoresha, kuko basinye kuri iyo sentence arbitrale, kuri uwo mwumvikano wavuyeyo ata gahigihiga, ata reserve. Ariko aho hari itariki 3 z'ukwezi
kwa gatandatu 2022 gushika uno munsi rero bararorereye nta na kimwe umukoresha ari bwiyumvire gukora bivuye ku gushaka yubahiriza iyo ngingo y'ubutungane, kuko n'ubundi yababwira ati ko mwagiye kwitwara ibyo ubutungane buzobibakorera tuzobibaha. Barahava bamaze kubibona gutyo turavugana niko kwitura sentare y'akazi, kuko niyijejwe gushira mu ngiro imyumvikano ingingo nk'izi zavuye mu mwumvikano. Sentare y'akazi irahava irasohora icyo bita mu gifaransa formule exécutoire de la sentence arbitrale. Turahava nayo nyene turayimenyesha umukoresha, ariko naho nyene nta cavuyemo. Ntitwakoze ivyo gusa, twarabashije kwitura na INSS ijejwe gutekaniriza kazoza abakozi, nayo nyene irabona ko ikibazo gikomeye kumva abakozi bashobora gukoreshwa imyaka 4 n'ishirahamwe mpuzamakungu mugabo atarufaranga na rumwe kugira rushika muri INSS. Irashikayo iragira rusansuma rw'abakozi bari ku kivi n'abakozi batashe. Iramenyesha iryo shirahamwe ati mutegerezwa gushikana muri INSS amafaranga yabo bose umwe wese ku kiringo yakoze, kuko naho bahereye mu 2018 bose ntibinjiriye rimwe, hari habagiye barinjire 2019 2020 gushika 2021. Ibyo byose tuvuga biraharuye muri iki gitabo kuri umwe no kuri bose. Ni navyo urwego Conseil d'arbitrage rwakoreyeko mu kugira rushike kuri izi ngingo rwafashe. INSS irashika kuri tere irashikira irabandikira ati zana ayo mafaranga murihe, kuko niyo mategeko nta cavuyemo. Irahava iragira ico bita mise en demeure, kugabisha, n'ikindi bita mu gifaransa contrainte, n'ukugabisha naho ni nko kugabisha naho. Aho twaheruka byari bigeze kwa ruko hacakurikira gufata amakonte y'iryo shirahamwe kugira baraye ko ryoriha ku nguvu. Mugabo tugiye kuraba nkono munsi hari hatekanijwe gushikiriza ibikorwa ko barangije. Niho twiyumvire tuti reka tugire sopo de presse kugira n'izindi ndongozi mu gihugu umwe wese aha avyumve, yumve ko hariho abakozi mu Burundi bakoreshejwe n'ishirahamwe mpuzamakungu Société Sinohydro nk'abacakara, kuko ntivyumvikana ko umukozi uno munsi ashobora gukora nk'imashini kuva saa moya gushika saa 12 ataruhutse, hanyuma ntiyigere aruhuka na rimwe mu ndu, ntiyigere aruhuka na rimwe mu mwaka, kuko aya mategeko yagiyeho ku neza y'abakozi n'abakoresha. Yaba ryarishira hamwe ryo mu gihugu, umuntu yo kwiyumvira ati bega abo bakozi yoheze bakoresha gushika ku myaka ingahe, bishoboka baca bagwara bagapfa. Niho hagaze akamaro k'iyi point de presse, ifuko ko bavyumva si kibazo c'amafaranga gusa, ni kibazo c'ubuzima. Rero ivyahavuye biva muri iyo sentence arbitrale ni byinshi cyane, nibijanye no gusezerera umukozi, ibyo bita indemnité de préavis de licenciement, amakotisation yo muri INSS, contre amafaranga ajanye nuko bataronse ubwo buruhuko, ni nka reparation, n'ibindi bijanye n'ama heures supplémentaires, amasaha bakoze arenze. Ibyo byose biri muri sentence arbitrale. Turashobora uvyifuza le document kuyimukominika. Murakoze. Uyu mushingwamanza yanishuye ku bibazo bitari bike byamenyesha makuru, dusubire tumwumvirize. Wa mbere yabajije ati ibyo musaba iryo shira hamwe bijanye na INSS, mahere supplémentaire, mbega mu masezerano bagitangura bagiraniye vyarimo, masezerano y'akazi vyarimo. Inyishu ni
nta masezerano y'akazi yigeze abaho, nta yariho. Bavuga ko ari abakozi bo ku munsi, abo bita mu gifaransa ba travailleurs journaliers, ntayigeze abaho. Rero uko amategeko abitegekanya, burya amasezerano y'akazi ategurwa n'umukoresha akayasinyisha umukozi. Mugabo iyo habaye amatati, ico gikorwa ni ukuraba uyu muntu yari umukozi afise akazi kagereranywa n'amasezerano y'akazi, canke mu by'ukuri yari umukozi wo ku munsi. Nico baraba, baca baheza bakaraba igitigiri c'amasaha akora ku munsi. Basanze akwiza amasaha 8 ku munsi, hanyuma agakwiza amasaha 45 ku ndwi, ni ukuvuga agakora ukwezi kose, aho nta kindi gisubira kurabwa, ikosa riba riri ku mukoresha. Umukozi aba arekuriwe ivyo ibiri ngaha muri iki gitabo c'amategeko, harimwo ivyo bijanye na INSS, amakotizasiyo ya INSS, harimwo kuvugwa, harimwo kuronka akaruhuko ku ndwi, harimwo kuronka akaruhuko ku mwaka. Inyishu niyo, nta masezerano yanditse yari ahari. Ikibazo nk'uko twari twabivuze mu rurimi rw'igifaransa cabaye nyamukuru, cabaye discuté, cizweko kwari ukwiga abakozi bafise stati, bafise n'abakozi bo ku munsi canke bafise stati y'abakozi bagereranwa n'abafise kontra. Hanyuma nk'uko twabivuze, ingingo ya 15 ya mategeko y'akazi yari hasanzwe igihe binjira mu kazi, agace ka A mu gifaransa ivuga iti le contrat de travail est toute convention verbale ou écrite. Umaze kuraba yuko yakwiza ayo masaha 8 ku munsi, hanyuma agakora ukwezi kose, ni ukuvuga ko umukoresha yabwizwa kumukorera kontra, akamukorera n'ibifatanye n'ako kazi akora bindi. Ico niyo nyishu tugifiseko. Muti sentare y'akazi ko yasohoye ordonnance, ni ordonnance randa exécutoire la sentence arbitrale, ivuga yuko uwo mwumvikano ufashwe nk'urubanza rwaheze ataho rucungururizwa. Niko amategeko abitegekanya. Iyo sentence arbitrale yasohotse, mwumvikano gasohoka, bose bagasinya, ntiyagira uwunguruza, muca iyo ngingo muyitwara imbere ya sentare y'akazi, ikayishirako ico bita formule exécutoire, ni ordonnance ivuga yuko urwo rubanza rubaye ntabanduka. Niho bitandukaniye n'izindi procédure judiciaire. Hamwe wituye sentare y'akazi, uwutsinzwe yungururiza muri cour d'appel, canke avuye muri cour d'appel akaja muri cassation, akaja muri révision, siko biri. Naho batari kuba bumvikanye imbere ya conseil d'arbitrage, sentence arbitrale yarasohoka, uwudashimye akayunguruza muri tribunal du travail. Amategeko atekanya yuko iyo dossier ishitse muri tribunal du travail yigwa mu minsi 8 ikabiheze, kandi ingingo ishitsweko iba ntabanduka naho umwe yoshaka kunguruza. Kuko twabivuze ni ugutandukanya amatati y'umukozi n'umukoresha umwe canke babiri canke batatu, n'amatati y'ikivunga abakozi bashika 500. Nukuba ari ukugomba no gukingira igihugu no gukingira iyo societe. Nk'iyo bitwara ukundi na baraje ntibiraheza kubakwa, bari kuja muri greve, kandi greve barayirekuriwe n'amategeko nayo. Muga kubera twari tuzi izindi nzira, twarabujije kuja muri greve kuko yononera igihugu, baraje ntibirahera ikononera nabo nyene ikabononera, kuko muri iyo minsi bari muri greve ntibahembwa. Ce sont des obligations réciproques. Rero naho uwo mwumvikano batari kuba bawuhurije ko
urubanza rugiye muri sentare y'akazi ni iminsi itarenga 8. Voilà. Ikindi kibazo cabajijwe wakibajije yavuze ati imyaka 4 bariko barakora uno munsi niho iki kibazo kiriho kiravugwa ati none ikindi gihe ko kitavugwa bakorana gute bari ku kazi kandi biyumvira ko kizoronka inyishu bitiriwe birashika kure ubu impungenge zihari zatumye haba ni point de presse nuko mwumva iyo societe si yino shobora kugara hanyuma ikigira ni societe yo hanze y'Abashinwa hanyuma uko nijyambere ishira hamwe nk'iryo hanze hasohoka umwumvikano nta na hamwe bavyumva no muri NSS nta na hamwe bavyumva bagasinya muga ntuje mu ngiro execution yategezwa kuba volontaire nico gusaba formule executoire kwa guha force uwo mwumvikana iyo ngingo ivyafunditswe ngaho sino vyaba vyaheze bica biratangaza cyane niho rero bica bijana n'ikindi kibazo cakwirikiye none ubu hagiye gukurikira iki niki turiko turakora kirahambaye kuko turazi yuko ijwi rishika kure rishika ku ari wese ashobora kugira cyaterereye kugira barenganura abo bakozi bashika 500 amafaranga arenga prida miliyari kandi harimwo n'amafaranga aja muri NSS usanga ari kafasha n'abamaze gukukuruka turizeye yuko abaza kuvyumva bashobora kugira ico baterereye kugira ngo amategeko y'akazi yubahirizwe kandi n'ingingo za sentare zubahirizwe aho ngiranjaniranije n'ikibazo cari caciye kibazwa cerekeye ikigiye gukorwa ariko turazi yuko sentare y'akazi arijejwe gushira mu ngiro ku nguvu ingingo nk'izi naho nyene turiko turagikurikirana turagikurikira kandi no mu masaha ari imbere niyo tuzoba turi kandi nabo nyene barabatumyeko kugira ngo convocation ivuga iti exécution de la sentence arbitrale ikindi kibazo ca gatanu ko hariho abamaze gusinyira amahera twavyumvise nkuko twabishikirije urwo rupapuro rwanditse ko salaire de licenciement none abo bantu bararekuriwe kubandanya basaba barasinye bakayemera ayo baronse ntayo basaba nayo bari bakoreye ivyo basaba ni bibiri muri sentence arbitrale bategekanijwe n'amategeko nayo bakoreye bayabahemvye babaharurira iminsi bakoze ayo ntayo basaba